ubwo nari maze iminsi 2 canke 3 ndi mu gacerere ariko numviriza ibiganiro vyanyu mudushikiriza hano kuri B-Info Plus. Mbashimire musesanguzi mwavuze amajambo menshi kuri sujet yitirirwa Uvira, mwabanje muradeviya muja mu mateka n'ibindi, kandi mwagize neza mwavuze amajambo menshi. Ikiganiro kiraba kirekire, mugira ubwoba ko tutacumviriza, twacumvirije kandi mwagikoze neza, ntabwo cari kirambiranye cyane kuko carimo ibintu nka mutima. Mwasabye inshuro zingahe muri iki kiganiro ngo tuje muri commentaire, abazi iby'amoko abatama babizi bareke kwihorera batange inkuru. Ndi muri bamwe bakunze kubabwira ibya kahise kuko byinshi nabibonye, ibindi narabyumvise, nabibwiwe n'abakurambere banje bankuriye, nanjye ibyo nabonye sibike kuva muri 60 na kandi ibyabaye ngenda ndabibabwira kandi ntacishije iruhande. Ndakunze kuvuga nti samoko, kandi ntawo kwigisha amoko ntaco byo mumarira, ariko amoko arahari nubwo tudashinzwe kuyigisha no kuyafatira ko ngo tugire ibibi dukoze. Amoko arahari, twisanze turi muri ayo moko. Ikintu umusesanguzi yavuze nkivuze iby'amoko, ati nta muntu ahitamwo amoko. Muri irya groupe y'aba patriote naravuze nti nta muntu yahisemwo ahavukira, nta n'umuntu yahisemwo ubwoko bwiwe wabonye wisanze biruko. Umusesanguzi wakoze kuvuga ico kintu niko kiri, niko bimeze. Ntitugomba guhora umuntu ubwoko bwiwe naho ari mu ubwo bwoko, kandi tugomba kwitwaza ubwoko ngo tugirire nabi abandi bantu. Reka mpere kuri iki kintu c'uyu muntu yavuze ati mbega ko bahereye kera bagomba kuimplanta empire hima, mbega empire no peuple bantu ntiyoshobora kuimplanta empire ya peuple bantu. Wamuramushubisha uvuga ngo peuple bantu n'abantu batagira ibintu byinshi bitayeho, babifata nk'ibisanzwe, kandi uratanga ukomeza ugira impanuro umuntu havukiye ahantu agomba kwihita iwabo. Reka nze muri rusange muri commentaire y'ibi bintu ndabivangitiranije nubwo ntabijana ku murongo, ariko kuko ari byinshi sinashobora kubyibuka byose umutwe sisanduga, ariko ndakora commentaire nko mwabisabye, mbereka bimwe n'ibindi, kandi nongera nsa n'uwishura ku bibazo mwagiye muvuga nkuko mubisaba, kugira ngo tubemeze ibyiza mwavuze kandi tubahinyuze aho mwataye iruhande. Nta hantu hanini umusesanguzi uri naribonye mu gusesangura, nta hantu hanini wataye iruhande uretse gukora appui ku byo mwakoze no kurenganaho gatoye kugira ngo tubereke ibintu ko byakoze bimeze nkuko mubivuga, nukongerako no bivuga gute mu Kirundi, nukunganira. Yego, nukunganira cyane. Muri rusange iyi ntambara ni intambara y'amarangamutima. Iyi ntambara ni intambara y'amarangamutima, mvuge ko ari intambara mu Gifaransa bayita une guerre idéologique. Iyi ni intambara igoye gukiza no gutabara no kubanguranya, kuko ntifise ahantu ifatiye uretse ku marangamutima. Rero kugira ngo umuntu musokoremwe inda irangamutima giwe, niko yavutse, niko ameze, niko abayeho, kamere ziwe nuko zimeze, biragoye. Ni ibintu bahimbye, babishira mu byiyumviro, babishira mu byiyumviro byabo, babishira mu bwenge bwabo, barabyiyemeza, hanyuma babona ko bagwiye gukora iki kintu, kandi kukibakuramwo ni ugukubita ubuye. Nta kindi kintu ushobora kibakuramo, mbabwiza ukuri. Une guerre idéologique ni intambara mbi cyane, intambara y'amarangamutima, ni intambara mbi cyane udashobora gukuramo umuntu. Ubundi iyo uvuga ngo ndagomba ngwane mfate kijya kintu ndakirwanira, urashobora kugera ahantu kirananiye gufata, sindagihambya mwene cyo akinsinze ko ndagihebye,
yakintwaye. Ariko mu gihe ari guerre ideologique ni ukuvuga ngo wigwanya we n'umuntu yigwanya n'ivyumviro vyiwe agahita arangije kwigwanya agahita ibyo byumviro vyiwe abisuka kuri mugenzi we akabibona muri mugenzi we. Niyo mpamvu naho ukubita gutu rya muntu utamwishe iyo ntambara nazoyihagarika, kuko ubwiwe abanza kwiburanya muri we, abanje ayiburanije akitsinda akabona ko adakwiye, noneho agashaka kwiyuzuza mu kugwanya mwene wabo, kuko akibona mwene wabo yiyumvishije neza ko adakwiye imbere ya mwene wabo. Mu byumve neza ibi bintu ndiko nsobanuriye intambara bariko barakora. Ubwabo abatutsi bo muri kano karere baragiye inama kuva kera subu, byahereye kera, baravuga bati imbere y'ubu bwoko le peuple bantu ntabwo tumaze, ntabwo dukwiye, turi kavantara. Kandi koko nawe basobanuriye mu bice natanze bitatu bya Empire Hima, iyaba abantu bazananye abantu basanzwe kuri ubu butaka bw'ako karere, n'abantu baje barondera amaragiro. Ubu bwoko bw'abatutsi baje barondera ahantu baragira, bava mu bugaragwa mu bice bya Somalia, biriya bice by'ubugaragwa birimo ubugaragwa bwinshi, za Eritrea, za Ethiopia, ni ibice by'ubugaragwa badashobora kuronka aho baragira inka. Mu byumve neza nk'ukuri kandi ni impamo, niyo mpamo baza barondera ahantu baragira. N'iryo hakera bageze muri bino bihugu birabaryohera, babona ubwatsi, babona inzuzi, bamererwa neza. Bagera mu Rwanda, bagera mu Burundi, barambuka bavuye mu Rwanda baja muri Kongo. Abanyamurenge bafise inkomoko mu Rwanda, niho bashikiye, bava mu Rwanda bambuka muri Kongo. Urumva rero ni guerre ideologique. Bageze aho baravuga atanu heza, bene ntibazodukundira ko tuhaba, bazohatwirukana, tuzopfa tuyerera. Iyo twavuye ntibakitwemera, ariko turi umugwi munini. Bagiye basabagira isabagira, bamwe bari muri Kenya kandi benshi, umugwi munini cyane uri muri Kenya, umugwi munini cyane uri muri Tanzania. Ibyo n'ibihugu bashoboye kwinjiramwo, bararoka, baramigwa, babona ko ntacyo bimaze, ntacyo bitwaye, ko nakagwi k'abantu bake ugereranije n'ubwoko buri muri ibyo bihugu. Ntibafise signification, c'est très insignifiant ubwo. Ariko aho bageze bagerageza kwishira hejuru no kuja mu matwara n'ubutegetsi bw'ibyo bihugu, kuko bazi neza ko ari inyambukira na kavantara. Mu nyumve neza, ni inyambukira na kavantara muri ibyo bihugu. Bagerageza rero kuko ibyo bashoboye byose ngo baje hejuru, ntiyagire uwo bakoma mu nkokora, niko Umunyarwanda avuga. Ubwo rero bituma bobo bigwanya ubwabo, barabona ko batabereye kuba muri ibyo bihugu, batabereye no kuba imbere y'abo bantu basanzeho. Barigaya, barisuzugura, bakora intambara hagati muri bo, barayitsindwa, babona ko batsinzwe. Baravuga ati tugomba kwiyahurira kuri ubu bwoko, turonkaho iwacu aho twitirirwa, tubaganze. Nitutabaganza bazodukubita batwirukana, nitwabaja hejuru tukabaganza tuzobagira abacakara, tubagira abaja, bitume tuhaba twisanzuye. Niyo ntambara yakozwe mu mitima yabo, niyo mpamvu yitwa guerre ideologique. Rero bafise ibyiyumviro neza ko bazohava, bazohirukanwa, batihagaze ko ngo bahangane, ngo baje hejuru bakubite ubu bwoko basanze. Niyo mpamvu rero mbona bariko bararwana bita. Rero bararavye basanga Imana ntiyabikunze, Tanzania ntibayifise, Kenya icyo gihe ntibari bayifise, Uganda ntibari bawufise. Bagerageza kurwana, barabironka, bararonka Burundi. Nico gihugu batanguriye ko kuba bafise, bagihawe n'abazungu, ku buryo biyegereje abazungu cyane, baba imbere. Ariko abarundi bamye ari inshigwa rimenetse, bamye ari inshigwa rimenetse cyane. Mwibuke intambara zagombye kuba 65, 72. Ikiganiro cyanyu cyabaye kirekire, niyo mpamvu komandere yanjye igiye kuba ndende, bigatuma abantu ibarambira. Ariko reka mbanze ndayigarukiriza hano ino audio, nkuko mwavuze turarukira ama audio, ariko ndagomba kubereka impamvu iyi ntambara igoye kandi batazoyiheba, kandi
yabafashe ni ukuvuga ngo bo babanje kwigwanya mu byiyumviro byabo donko barangije baratsindwa rero bashaka uwo basuka ku icyaha cyabo kugira ngo babone kuzotwara hano kuko bamye n'abantu b'intonyotsi b'inshirukanya ni ubwoko bw'inshirukanya rero bugomba kutuja hejuru byanga bikunda kugira ngo bashobore kudutwara niyo mpamvu muri bo bumva ko batamaze bazoba bamaze nibaja hejuru muri aka karere rero bagibona Kongo ibatayitwara ntibashobora kubyemera bakibona u Rwanda batarufite ntibashobora kubyemera bakibona Burundi batabufite ntibashobora kubyemera hanyuma ndaza ku kindi gice cya kabiri reka ikimbaza rakigabukiriza hano mbereke ingene bagiye nsubiremo mbereke ingene bagiye bakomwa mu nkokora bituma badashika ku ntumbero yabo ariyo mpamvu bagomba kurwana nk'abiyahuzi kugira ngo barabe ko boshika ku ntumbero yabo bamaze kubona ko bibagoye ahantu byabagoreye baragwanye barafata Ubuganda baragwana mwabonye ko bafashe u Rwanda hirya ejo 1994 ariko Uburundi bari barabwamanye nabwo bahita barabutakaza kumva aho bakoreye ikintu cyo kwica Ndadaye bahise batakaza Uburundi muri ibyo bihe byo gutora Ndadaye bagomba kubyisubiza kuko baba bafite ingufu za gisirikare barabona bati turapfuye akacu kararangiye tugomba kurwana tukabyisubiza Uburundi nta bya demokrasi bahenzwe n'abazungu ku ruhande rwabo kuko babona ko batabikwiye bariyotsa coba ko batemewe ataraba barigaragaza rero mvuze kuwavuze Empire Hima kuwavuze ko hoba Empire Bantu ntishoboka kuko le peuple Bantu bari wabo bumva ko nta muntu nta bwoba bafise bari wabo barya iwabo bavomi ba iwabo n'umwana ari muhiriwe nta bwoba bafise ariko haje umucakari wanyu akora arabo ubushakara afise yiyumvira ingene yobiba kugira ngo nawe atunge cyangwa abaje hejuru agahiga uburyo yobica rero mwebwe abana muvuka kuri so mubi wanyu so n'uwanyu ntimuri nyambukira na kavantara ibyo ntabyo mushobora kujamwo ariko bibagiwe ko bemewe mu bihugu bagiyemo bamaze kubyibagirwa banka gusa n'abandi baravuga bati oya reka ngaruke hano kubasoma Bibiliya Yosefu se na bene waba bamaze gushikayo iwo muri Egiputa Yosefu yababwiye ati muje kusaba Farao abaha igihugu cy'Gosheni ngo mumubwire ko turabanyenka twebwe turabaragize duha igihugu cy'Gosheni no hari ubwatsi n'inzuzi dushobora gushoramo inka zacu n'ubwatsi bwiza bwo kuragira ntitwivange n'aba banyegiputa j'anticipe ndahasimbyaho ndahasimbutse nukuvuga ngo ubu bwoko n'ubwoko buvuga ngo twebwe ntitumeze nk'abariya bariyumva ko batisanzweho rero peuple Bantu ntabwo ishobora kugira Empire y'abantu kandi we wogira Empire wogwanira urugo rwawe kandi ari urwawe urumva nico kibazo ntibashobora kuja hamwe ngo Tanzania u Rwanda u Burundi Kongo Kenya Uganda ngwino turwanire dukore Empire Bantu kandi isanzwe ari Empire Bantu none uzohindura uyigwanire uyigire Empire nde munyumve neza nukuvuga ngo uyu muntu niyumva iki gisubizo Empire Bantu ntishobora kubaho kandi isanzwe ihari ugwanye ugira Empire Bantu ngo bukoze gere ideologique nk'ababandi ukabanza ukabona kumenga Empire Bantu ntibaho yararenganijwe yarapfuye yaragowe reka tuyigwanire none ugaruke kugwanira ubwoko bwa uribwo wiyemeze kuri Bantu kandi uri mu Bantu ariko wavutse nuwanga icyo gihe uzoba wamaze kwisuzugura kutari mu Bantu uzoba ugomba kugwana ngo ugaruke kuba mu Bantu urumva rero ntibishoboka peuple Empire Bantu niyo nyene irahari ntituri buyigwanire kandi twayivukanye tuyifise none ntushobora kugwanira ikintu ufise mu ntoki ntibikunda ahubwo peuple Bantu igomba guhaguruka ikikura kwa gasuzuguro ka peuple nilotika
unyumve neza, igomba guhaguruka ikikura ko agasuzuguro ka peuple nilotique, kandi mu kubikora ntibagomba guhama ubwo bwoko, ntibagomba kurwanya ubwo bwoko, kuko ntuzoba urwanya ngo ubumare, ntuzoba ushobora, uzoba uri kurwanya Imana yabaremye. Uvyumve neza, uzoba uri kurwanya Imana yabaremye, muri ico gihe Imana izokwemerera. Imana ifise uburyo bwinshi bwo kubikora, ukisanga uri hasi wagira ngo wishize hejuru. Farawo ntiyarananiwe gutekana ko abantu yariko arirukana, kabone ko Abisirayeli yariko arirukana bari bamuviriyeho, ariko kuko Imana yashavujwe n'imirimo mibi, ibikorwa bibi bya Farawo yakoreye izo mpunzi, yakoreye abo bantu, kandi bwari ubwoko Imana yamurungikiye ngo busuhukiriwe. Imana yaruhiye, yarangije imutaye mu kiyaga gitukura, ahonerayo n'ingabo ziwe zose. Nawe rero niwahaguruka ugomba kurwanira peuple bantu, kandi uri peuple bantu ugomba gukora empire bantu, kandi uyifise uzoba wamaze kwisuzugura, ubone ko utabereye imbe muri peuple bantu wagizwe. Imana uko yakugize ubone ko bidakwiye, ugombe kwigira ikindi kintu kidashoboka ngo uri kurwanya ubwoko bwaremwe n'Imana. Ico gihe Imana izokora kandi kayobera abahinga, igusukemo ikindi kintu uzopfa utibagiwe. Imana rero iratuzi kandi iratubona, ntitugwanira empire bantu irahari, ahubwo twikure ko aka gasuzuguro, tutitaye ku macakubiri, ariko tubacecekeshe bagaruke, tubigishe babone ko ari abantu nk'abandi, bavemwo iyo ideology ipfuye amaso, bige kubana n'abantu na bene wabo, bashake batore n'ibihugu baba perezida ko baravyemerewe barahabaye, ariko ntibaba perezida b'ubwoko bwabo, baba perezida b'ibihugu byabo. Nico kimwe gikenewe bantu b'Imana, muzoba mukoze. Hanyuma uravuga ngo amoko yagizwe n'abazungu, niko tuvyiga, niko muvyiga, nibaza ko byahindutse, ibyo bitakomba gukomeza. Icyo nakivuze cyagihe abazo kugira ngo bahuma amaso makungu mu Burundi, bavuga ngo abazungu babiri kubera iwabo hari ubwoko butacana uwaka bw'abaframa n'abawaro, bazanye ayo macakubiri y'abahutu n'abatutsi mu Burundi, badupima amazuru n'ibirenge n'uburebure, bamwe bacabita abahutu abandi babita abatutsi. Ubwo bwoko butariho, ubwoko burahari, bwarahamye, ntibandurutse hamwe mu butasa, mu butangana bwacu, ariko tutegerezwa kubana byanga byakunda naho dushirana. Ariko ubwoko bwamyeho kuva kera abazungu bataraza, nabisobanuye. Hari ubwoko bune mu Burundi, abatutsi bari bafise ubwoko bubiri, reka mbibibutse nabivuze: ubwoko bw'abahima, ubwoko buturuka muri sud mu Burundi bw'ubumanuko, nuko Zaburi, Makamba, Rutana biyita abahima sije nabibise. Hanyuma ababo mu buseruko canke mu burengero, mu bice by'uburengero guhera Muramvya niho hari ikicaro gikuru c'ubwoko bw'abatutsi bundi bwitwa Abaganwa. Muramvya, gice kimwe ca Gitega, Ngozi n'ibyo bindi bice bijanyaho bita Abaganwa. No kuvuga ngo ku ntwaro ya cami Abaganwa nibo bwari ubwoko bwishira hejuru bw'abatutsi, ni nabo batwara igihugu, bavamwo abami. Hanyuma hakurikira ubwoko bw'abahutu, nibwo babona ko bugomba kusa n'ubwo begera, bakaba bakamye babo b'inka, bakabagira abacakara, abakozi babo. Hari ubwoko bw'abatutsi b'abahima bwari inyuma cyane, baranenwa cyane n'Abaganwa, ntibanasangira. Nubwo n'ubundi abatutsi b'Abaganwa batakunda gusangira n'abahutu, ariko bamwe barasangira, barabemera. Ariko abahima bo bari kure cyane y'Abaganwa, ntibashobora gusangira no kurira ku nkoko imwe, ntibyakunda. No gusangira inzoga ntibyakunda. Abahima baranenwa cyane, n'ubwoko bwabo bw'Abaganwa bw'abatutsi bene wabo barabanena cyane. Hagati yabo Baganwa haza abahutu, hanyuma hakaza abahima. Hepfo yaho bwa nyuma bo baraninena n'abatwa. N'uyu munsi tugomba kubigisha bakimenya ko ari abantu nk'abandi, baracinena. Abatwa bobo nibo binena, nta n'ubanena. Okay, rero nagomvye kubereka ko abazungu bazanye amaboko yarasanzweho, gusa nuko hari hatwara Abaganwa. Ubwoko bw'abatutsi mu gihe cy'abazungu nibwo bwatonye,
abahutu bari abakozi uko bafise ingufu kandi baja mu gisirikare cyane. Nshinye kubisobanura cyane, ubu nimwabikenera muzonsaba mbasobanurira ingene abahutu bagiye mu gisirikare n'ingene bisanze barasubiye inyuma batari mu gisirikare cy'u Burundi, kandi mu gihe c'abaganwa igihe c'abazungu abahutu no bari benshi mu gisirikare, abofisiye abahutu no bari benshi. None murumbaza muti kubera iki nyuma bagiye kwisanga ata muhutu mbere ari no mu gisirikare? Ico ni kindi kiganiro nimwakenera murazobimbwira, nzobibasobanurira uko byagenze. Kuvuga ngo abatutsi ntibafise igihugu cyabo, uwo muntu yabivuze n'umubeshi, ico sindakigarutseko. Ibihugu barimo nivyo byabo, naho batiyumva nkuko nabisobanuye ubwa mbere ko ari wabo, kuko bazi ko ari bakavantara, niko baje bava kure, ariko bageze aho baremerwa mu bihugu barimwo. Hanyuma yaravuze ati Uburundi tubaye amahera ntibabwemera, Tanzania ntibabyemera. Uwo musirikare yafashwe wo mu RDF narabasobanuriye ko bashaka gutwara aka karere kose, bagomba gukora umudurumbanyo. Ibyo Saniya ndabifatanye yagize iminsi avuga, mwavuze ngo hari hakagwi kajejwe kudurumbanya kano karere, si bishasha, niyo ntumbero yabo bafise, kudurumbanya karere hose bahabuza amahoro, kugira ngo barabe ko baba bami hejuru, kugira ngo biyumve ko ari bo. Ubu ntibiyumva ko ari abantu hagati muri twebwe, ariko Imana izoshobora kubacisha bugufi muri izi ntambara. Navuze nti le peuple, abantu bahaguruke barwanye ibyo byiyumviro bipfuye amaso. Aba bantu tubigishe, tubashire ku murongo, tubereke ko turi bamwe. Murakoze, sinovuga ibirenze ivyo, birahari, ariko reka ngarukize ngaha. Bwana musesanguzi n'umumesha makuru mwavuze ati mu Burundi nibaze barabe mu Burundi nta widoga, ibintu bimeze neza, bihagaze neza, ariko bagomba gufata raba nkuru nziza uko bamugiriye, raba ndadaye uko bamukoreye, raba naneva noye nawe ni mubi. Kubisanzwe reka nze hano nk'umucamanza mbabwire ngo nta byera ngo de, mwihangane kuri iki ngiye kuvuga, nta byera ngo de. Burya mu Burundi sagacerere ntibabanye neza 100%. Ibyo byumviro mu Burundi birahari kandi birakomeye, ni byinshi vraiment. Ivyo byo mu binyemerere, murabona namwe ko ntaraba mu Burundi, singomba kuvuga nabo Burundi, oya. Singomba kuvuga n'abayobozi b'u Burundi, oya. Aha anje nk'umucamanza, sinje nk'ufise urwego mpagarayemwo, simpagaraye ku muhutu, simpagaraye ku mututsi, nta byamabyera ngo de. Mu Burundi na gacerere nta widoga, ariko ntibaretse kwidoga. Nta widoga ariko ntibaretse kwidoga, babura aho baca mu kwidoga kuko babona ko ntaho bomenera ko ku by'ukuri, ariko aho kumenera n'ubundi harahari, bariko barashakisha. Niyo mpamvu zijya mbonesha kure zabo zigerageza kuvuga. Niyo mpamvu namwe muguma mwidoga ngo mwavuze ngo abantu bavuga nabo Burundi n'abarundi, agahugu keza kameze neza karyoshe. Ariko jewe nk'umukurambere hagati muri mwebwe, hari ibintu byinshi nokosora ku Burundi, si umwanya wo kubikosora, kuko nabonye intwaro zose. Intwaro ntabonye imwe yonyene niya Cami, ariko intwaro yo Micombero narayibonye, nabaye muri yo, n'ibyayibaye ko byose ndabizi, nibyo byanyafekse kugeza ubu ntaba mu Burundi. Ibyabaye kuri Bagaza yimye ntuze z'ubwenge, kuko naciye ubwenge gatoyi kuri Micombero, ndabizi intwaro yiwe n'ibyayiranze n'ibyo yakoze. Bagaza ndabizi, n'icyatumye akura Micombero ndakizi, n'icyatumye Micombero aja ku butegetsi ndakizi, n'ubwoko bwa Micombero ndabuzi, benshi ntabyo muzi, kuko nta kuri ibi benshi muzi, nta naho byanditswe amateka y'igihugu. Ariko twoho turabizi uko abo bantu bose twarababonye, kandi ibyabo ni wabo turahazi, naho bavuka n'ababyeyi babo. Ba Micombero ndabazi, n'ababagaza ndabazi. Urumva Buyoya we nuwahirya ejo kuva muri 87, we twaranabanye, twaranasangiye ku meza imwe, ndabizi byose ibyiwe. Kuza kuri Ndadaye n'icyatumye Ndadaye aza ku butegetsi, niyo yajava, niyo yavuye, niyo naho yize ndahazi Ndadaye. Yego i Butare mu Rwanda mvuge bikeya, ariko
n'ingene yapfuye tubiraba, ibyakurikiye byose turabizi. Kugeza Nkurunziza afata ubutegetsi bwa Nkurunziza uko yabufashe turakuzi, aho yazananye turazi, ingene yabushitse ko turabuzi, amakrobasi yose yabaye kugira Nkurunziza ashike hajyari turayazi. Ibyabaye byose no kuvuga ngo ndabizi 100%, ntabyera ngo de mwebwe muyifatiraho bigaragara, aho biboneka. Twebwe turashaka Burundi ko bwogorora bukava mu bibazo, ariko hari ibindi bibazo Burundi bufise kubera kumbure aya mareta uko yagiye arajaho, kandi ibyo bibazo wewe urabira hano ntiwobibona, ariko twebwe babiye bayimo turabizi. Sukwanga Burundi, ariko uvuze ukuri ngo wavuze neza ngo ukuri kubohora benshi, ariko kuboha abanyakinyoma bake. Rero rimwe na rimwe uvuze ukuri kurateranya hamwe na hamwe ubirabye, kuko iyo uvuze ukuri ku batari bakuzi, kuri urya muntu kuvugiye bigatuma aboneka akakosa muri bajya abantu batari baza agakosa kiwe, mu by'ukuri murabipfa. Icyo coco mukimenye. Muri politike nta kuri kuba mu cyambere, cyo ndabakosore gatoya. Mu Burundi abantu baratekanye, bimeze neza, barishima, ntibidoga, ariko abandi baridoga, mbabwiza ukuri. Kandi ukwidoga kwabo gufise inzira nyinshi gufatiye ko utari umunyepolitike cyangwa utari muri byo cyangwa utabibonye ntimubimenye. Ariko hariho amakosa aba mu gihugu cy'u Burundi atewe nuko na ideology y'abategetsi bamwe rero bigatuma abantu bamwe bidoga, ariko harakwiye impanuro no gukosora kugira ngo ibintu bitere bije imbere. Aho bigeze tubiheraho biduge, tubyeza, tubihindura bitebe bigera ahantu heza. Ego hanyuma ku by'ukuri kuri iki kibazo cy'intambara y'amoko, kuri iki kibazo cy'intambara y'akarere, kuri iki kibazo Uburundi ntibwari bukwiye kongera gusubira inyuma ngo busubire mu isanganya. Nakunze kuvuga nti babirabe neza muri Kongo, ibyo twaciyemo ni byinshi, ibibazo twaciyemo ni byinshi, hari ibibi habi byiza habi biki. Ntidukwiye kuzohora tuzukura ngo uyu byagenze uyu byagenze oya. Turabwo kuvuga ngo igikwiye niki, ibyabaye biramaze, twigisha amahoro, abantu bashire mu murongo, tureke kwigundira ku bintu, ariko tumenye ko aha turi hari abandi, natwe ejo tuzigendera. Murakoze, mugire ijoro ryiza, Imana ibongere umugisha.